igihe gitoya maze ngaha ndumva neza ko mfise amahoro kandi nanjye ndifuza guhitamo neza. hari ikintu ushaka kumanura. Angelina, ndi muri ba bantu bakeka ko bafise amahirwe yo gukunda maze nabo bagakundwa. ayo mahirwe naketse ko ndayafise iwawe nubwo bitigeze bikunda, ariko muri aka kanya ndiko ndibaza yuko noba naronse ayandi mahitamo. ndashaka Naomi ndamupropose nyene abe fiancé wanje. Kivido kiyo kumva amajambo niba nishimye cyane ndibaza ukuntu nawe umazovyakira sinzi from antukazo kumva ryohe kuko yaragushishana nawe rero binyarutse nabitevye kuko ari bangoye. ariko ikibazo aho kiri nyine simbona ukuntu nza kubigenza, ndamupfukamire ndamuririmbire. Ndakwitse ikintu Kevin ku buryo wabigenje muri jewe uravyibuka? Ndavyibuka. Yes, ubigenze kujya rero. Okay. Reka ngerageze. Naomi, wari hehe cya gihe nahaga urukundo watazi agaciro kawe? Naomi, wari hehe cya gihe nayoba maze nkaca mu nzira ishikana mu manga? Narakomerekeje kenshi ariko waje nk'inyishu y'ibibazo byanje. Byokunda ko mbere umwamikazi w'ubuzima bwanje. Ntabwo watinze nawe watinze neza. Giti Angeli, umeze neza? Yeah. Are you sure? Yes. Mbona usa nkaho washavuye ariko. Désolé. It's okay, ntakibazo. Wamubariye? So ugiye kubimfasha musiko? Yanze bigufasha. Christopher, ndakubwira ntabwo nigeze ndakwanga kandi nzokujyana aho gukunda. Icyo utazi nuko nubu ndagukunda. Chris, ngiye kubana none ntakunda ariko nzokwameza mu mutima wanje.